Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndakubwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yejeje kudushikirana amakuru akomeye cyane muri iri joro. General Prime Niyongabo igihanganyinga mu gisoda c'u Burundi ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane kuri ubu nyuma yuko ibiziga bitahukanywe bishikanwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Namakuru turuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu werereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu uherereye ngaho mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Kuri ubu rero ndabibutse yuko aya ari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye igisata ca politiki umutekano n'agateka kazira muntu mukayatorezwa n'umugabo wamenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu cacu Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Kuri ubu rero reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone ku batarabikora akaniko karyo ndagusoma muri kumunsi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona rakazujyana nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Uyu munsi rero amakuru akomeye cyane adushikanye nyuma y'umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi no kugandagura umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ni nyuma y'uko duciye turonka amakuru akomeye cyane mu vyagize uyu munsi. Uyu munsi rero niho hakozwe inama giturumbuka y'igisoda nyuma y'uko General Prime Niyongabo yoba agira yifatire ku gatwe umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma y'uko inzira zose zitandukanye kuri ubu ngubu zarageragejwe ariko General Prime Niyongabo gutembagaza ubutegetsi bigaca vyanga no gushira itangazo ahagaragara ku radio n'imbodesha kuri vy'igihugu vyose bikaba vyaramwangiye. Ariko amakuru dufise nyuma y'uko bivurwa y'uko General Prime Niyongabo umukuru w'igisoda nga mu gihugu cacu Burundi yahejeje kugirana inama ikomeye cyane ikadundura y'igisoda hamwe we n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nyuma y'uko ivyo vyose vyari vyateguwe vyabaye mu nyuma z'uko n'ijyanganje umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'ukutegetsi wa CNDD-FDD yoba yasubiye kwibonekeza mu kugendana na General Prime Niyongabo na cane ko mu minsi yaheze bariko barafashanya aho bariko baragenderera igisoda mu bisata bitandukanye mu makamba atandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Aka kanya rero amakuru turonse kuvyaranze no kuvyari biri ku murongo y'ivyigwa kubijanye n'ivyari ko birakorerwa muri iyo nama yari yatumiwe ko ibihanganje bitandukanye. Kuri ubu rero bikaba bivurwa yuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira tuza kubashitsa ko mu buryo bw'idonido bikaba bivurwa yuko umugambi ukomeye cyane wo kugandagura umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye biciye bimenyekana yuko General Prime Niyongabo n'ibindi bihanganje bitandukanye vyose vyoba vyarateguwe. Agakino kariko karakinwa muri politiki nga mu gihugu cacu Burundi ni ibintu bikomeye cyane vyo kwitondera. Kuri ubu mwanya n'umwanya murashobora kumva inkuru y'umubabaro cyane ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Amasoko yacu yemeza yuko General Prime Niyongabo bijyanganyinga mu gihugu cacu c'u Burundi kuri ubu ngubu aho yagirishije inama ikomeye cyane. Kuri ubu ngubu yari yakoraniwemwo n'abasoda isinzi batandukanye bava mu makampu ashika 3 bikaba bivuga yuko abo basoda b'u Burundi bariko baragirwa kandi bariko barafashwa mu bijanye no kwimenyereza ivya gisirikare. Kuri ubu ngubu bakaba bahesheje iyo myimenyerezo yabo. Abo basirikare rero baciye bagirishwa inama ikomeye cyane igiturumbuka nyuma yuko ariko haribonekeza umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru akomeye cyane yo kwizerwa nyuma y'uko ijyanganje General Prime Niyongabo gifashe ingingo ikomeye cyane no kumvikana mu migambi ikomeye cyane yo kuba yotembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Murazi ko kwigenekerezo rya 27 mu nyonyi mwaka wa 2023 ariho Vice President Prosper Bazombanza yaciye atumiza ko inama giturumbuka yari yatumiwemwo ijyanganje General Prime Niyongabo kugira ngo asigure neza ibijanye n'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi n'ibiriko birumvikana irya nino ku mbuga hwaniro zitandukanye nyuma y'uko General Prime Niyongabo ariko yumvikanwa mu bikorwa bitandukanye nk'ivyo guhungabanya umutekano w'igihugu n'ibindi bitandukanye. Ariko vica vyumvikana yuko musodanga mu gihugu cacu General Prime Niyongabo kuri ubu ngubu nyuma y'inguvu afise ziteye ubwoba
nyuma yuko ari we ariko ararwanya ibikorwa bitandukanye nk'ivyo kurungika abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kumva z'umwumvikano uri hagati ya Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi Felix Tshisekedi. Amakuru dufise rero nuko kuri ubu ngubu ibintu vyoba bigira bikomere cyane, ariko na cyane ibigaruka ko nabeshi abene igihugu kuri ubu ngubu ivyo baheza bagaruka ko baravuga yuko na General Prime Niyongabo nawe nyene yoba ari umusuma nk'abandi, na cyane yuko bivurwa yuko hari abasirikare 37 barungitswe, ariko kuri ubu ngubu hakaba hataramenyekana ikibanza boba barajanywemo. Kuri ubu amakuru rero dufise jewe nk'uko navyiboneye kubw'umwene igihugu aturaniye kandi yegereye Cibitoke, aravuga yuko abo basirikari yabobonye barungikwa mu bimodokari vy'intambara, ariko gushika ubu akaba adafise amakuru ajanye n'ibiriko vyakozwe. Umwe mu basoda bari mu ikambi ikomeye cyane iherereye ngaha mu gisagara ca Bujumbura, biravugwa yuko nawe nyene afise amakuru ajanye n'abasirikare mu Burundi barungitswe, ariko kuri ubu ngo hakaba taratahurwa iyo baba barajanywe. Ariko amakuru dufise rero aremeza yuko kuri ubu ngo bica vyumvikana yuko General Prime Niyongabo yobashigikiye ikirobere kibonekeje mu ishamba ry'ikimeza ikibira. Kubw'amasoko yacu mu gisirikare biremezwa n'umwe mu basirikare atashimye ko tuvuga amazina yiwe kumva z'umutekano wiwe. Ubwo twaheruka kugenderera mu kibira biravugwa yuko hari umurwi wa Larube wibonekeje mu bikorwa bitandukanye, ukaba wararahiye ukarengwa yuko uzokura ko intwaro ya Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kandi uzogwana gushika ugeze Igitega. Ayandi makuru rero ava mu ishamba ry'ikimeza ikibira yemeza yuko General Prime Niyongabo yoba ariko aratererera uwo murwi, ariko kushika ubu hakaba hariko hibazwa niba General Prime Niyongabo yoba nyene ariko araterera uwo murwi. Amakuru rero dufise yo kwizerwa turubuze kuyagaruka ko mu buryo bwose bw'idonido, bikaba mu nyuma z'uko kuri ubu ngubu bijyangange. Kuri ubu ngubu Colonel Senateur Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'ubutegetsi wa CNDD-FDD, nyuma yuko nawe nyene yibonekeje mu bikorwa bitandukanye, uyu munsi niyo yari yagiriye urugendo mu gisoda c'u Burundi. Gushika ubu ntiharamenyekana ibiriko birakogwa mu gihugu c'u Burundi, na cane bijanye n'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gusa ikizwi ko nabeshi kandi vyajeje kumenyekana, biravurwa yuko mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yarahawe isumu ngiyahawe umuyisi Petro Nkurunziza. Kubw'amasoko yacu rero vyose rero turaza kwigaruka ko mu makuru yacu aza bikaba mu nyuma z'uko hari n'ibindi bikorwa bitandukanye biba biriko biribonekezamwo ibihanganye bitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu rero ingingo nkuru z'amakuru nk'uko tubandanya tubibashitsa ku buryo bw'idonido n'izindi ngingo nkuru vyari ku murongo w'ivyigwa mu nama yari yakoreshejwe na General Prime Niyongabo, vyoba yari ukwikura ko intwaro y'agahotoro nk'uko General Prime Niyongabo ijyanganye mu gihugu cacu Burundi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayubaha nawe nyene yoba yaraye aherewe ishano mu Kirundo ubwo yariko aragirisha yari yagendereye ishure shingiro muri Kirundo. Amakuru akomeye cyane rero tugira ngo tubashitse ko reka turabigaruka ko vyose idonido bibaye mu nyuma z'uko yari hari hibonekeje gusangira n'abanyeshure bari muri iryo shure nk'uko turibuze kubibashitsa ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, bikavurwa yuko nyene bamwe mu nderetse za Reveriyano Ndikuriyo hamwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bo bari bo batumwe guhereza umutambukanyi mukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ishano. Amakuru akomeye cyane rero turonse reka tuyagaruke ko yose mu buryo bw'idonido, nyuma yuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yumvishirije ibijanye nuko umwagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amerewe nyuma yuko yari yagendereye iskamu. Amakuru rero adushikiye na amakuru adomoriza tugira ngo tubashitse ko yose idonido, bikaba mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aciye ashikanwa ngaha Igitega. Hari amakuru dufise rero kubijanye n'abari bateguye kumugandagura nyuma yuko yari yagirira urwo rugendo muri iryo shure. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayubaha ku igenekerezo ry'ejo niho yari yagize urugendo rukomeye cyane
aho yari yagiranye umusangiro hagati yiwe n'abanyeshure bo mu Kirundo. Kubw'amasoko yacu rero Angeline Ndayishimiye nyuma yuko yariko aravuga amajambo akomeye cyane, ibihangange bimwe bimwe vyo vyaciye bifata umugambi ukomeye cyane. Angeline Ndayishimiye murazi yuko mu Burundi yibonekeza mu bikorwa bitandukanye vyo gusangira n'abanyeshure, abana bato bato n'ibindi tugenda tubashitsa ko mu biganiro vyacu vya misi yose ido nido. Amagara yiwe kuri ubu ngubu arageramiye nyuma yuko aciye aja muri koma nkuko amasoko yacu mubegereye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu vyibanga ashikiriza. Reka tubigaruke ko rero muri iyi nkuru ikomeye cyane idushikiye aka kanya. Ni inkuru y'umubabaro rero abasenga n'umusenge kuko ibintu vyaba bigira bikomere cyane mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko akarwe kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gahejeje gufata ingingo ikomeye cyane, kariko kararonka intererano mu bihugu bibanyi bitandukanye nkuko amasoko yacu avyemeza. Aka karwe rero karongowe n'igihangange General Prime Niyongabo gafashanya n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika, gafasha izi ngingo zikomeye cyane na cyane ko bivurwa yuko bo bari muri uyu mugambi wuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayubaciye akoroka giturumbuka nyuma yuko ataramenyekana ico bagiteye uko gukoroka. Ariko nanone ubwo amasoko yacu bamwe bakaba bavuga yuko yoba ahawe ishano, abandi bakaba bavugwa yuko ari ishano yaraye ahawe ubwo yari muri Kirundo. Hari na yandi makuru dufise ajanye nuko yoba yumvirije itangazo rivuye muri Etat Major nyuma y'inama yari yagirishijwe n'igihangange General Prime Niyongabo n'ibindi bitandukanye vyagize urugendo rw'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu rero haribazwa ukuntu abaryango banyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bagirwa bakurwe mu gihugu, na cyane ko bivurwa yuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yoba ahejeje kuvuga ijambo rya nyuma tugira ngo tuze kubashitsa ko muri ibi biganiro n'amakuru dutambutsa kuri iyi mbonesha kure yacu ya Burundi News TV. Bica vyumvikana yuko umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi atashaka kuba yova kandi yokurwa mu mabanga bikomeye cyane ko kuri ubu ngubu bitanashoboka kumukura mu mabanga atankoho zivuze mu gihugu c'u Burundi. Ni ibintu rero bitumvikana nyuma yuko twabashikirije ibijanye n'amajambo mukuru w'igihugu yariko arashikiriza ibihangange abajenerali bakomeye mu ishure rya gisirikare. Na yandi masoko rero ahejeje kudushikiriza inkuru, reka yose tuyagaruke ko tubabwira inkuru ziriko ziravurwa ngaho mu gihugu cacu c'u Burundi n'ibindi bitandukanye. Turibuze kugaruka ku makuru y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye, tunabashitsa ko ibijanye n'ido nido ku majambo akomeye cyane umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yashikirije nyuma yo kumviriza iyi nkuru y'umubabaro. Abasenga nimusenga kuko umuvyeyi wacu araremvye cyane na cyane ko bivurwa yuko kuri ubu ngubu mushobora kumva inkuru mbi cyane giturumbuka. Reka rero tubigaruke ko bikaba mu nyuma z'uko bimwe mu bihangange vyaciye bishira ahagaragara ibijanye n'uko umukuru w'igihugu nawe nyene ari inkozi y'ikibi, na cyane ko atanyishu ariko aratanga kubijanye n'ipfungwa rya wa mujenerale akomeye cyane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, Colonel Dieudonné Dushimagize amaze imyaka 2 n'imisi 10 yarahejeje umunyororo ariko arapfunzwe. Ivyo byose rero ibihangange bihejeje kubishirako umukono kandi ibiriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ni ibintu biteye ubwoba tugira ngo tubashitse ko muri ibi biganiro n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV. Nizere ko wajeje gupyonda ijambo sabone ku batarabikora, akaniko kariyonda gusoma no kumusi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona arakazo jya nawe nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ni munyemerere amakuru yacu tuyatangurire ku karenganyo kariko karakorwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu nyuma turaza kugaruka kuri ayo makuru avurwa kubiriko biraba ku bategetsi ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayuba we n'umugabo wewe nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. None ubu ibintu vyoba bica vyerekana yuko igihugu c'u Burundi coba kigiye gusambukana cane ko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye we nyene adashaka gukurwa mu burongozi bw'igihugu c'u Burundi, na cane ko nibihangange vyakajije inguvu cane bivurwa yuko vyoba bigira bitangaze umugambi wa kudeta ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu nkuko General Prime Niyongabo ari igihangange kandi arashobora gukora ibintu bikomeye cane. Reka makuru yacu rero
tuyatangurire ku makuru akomeye cyane avurwa ngaho mu gihugu cacu Burundi bikamu nyuma zuko kuri ubu ngubu impazwa Colonel Dieudonné Dushimagize amaze imyaka 2 n'imisi 10 yarahejeje umunyororo wiwe ariko kuri ubu ngubu aracafunzwe. Ni gute umukuru w'igihugu niba koko nyene afise ijambo rikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi atatanga umuco kuri ibi biriko bira mu gihugu c'u Burundi, niba abene gihugu bariko baraheza umunyororo wabo barapfunzwe bakaba bariko baraheza umunyororo wabo ariko ntibemererwe kurekurwa, ni ibintu bigaragaza bica vyerekana yuko muri leta y'u Burundi harimwo ibibazo bitandukanye. Biravugwa yuko kuri umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye atangingo nimwe arashobora gufata kugira ngo ubutungane bukorwe. Reka rero turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye bibaye mu nyuma zuko hari ibintu bibera mu gihugu cacu Burundi umuntu akabura nico yovuga. Igihe Colonel Dieudonné Dushimagize bataziraganji yahagarikwa ku igenekerezo rya 18 Munyonyo mwaka wa 2016 yagirijwe n'icaha cyo kugandagura Willy Nyamitwe. Ico caha nticari bwabe kuko kugerageza kwica Willy Nyamitwe vyaciye biba haciye imisi 10 kuva ku igenekerezo rya 28 Munyonyo mwaka wa 2016 gutyo mu butungane haca haba imanza zibiri zisa n'izijanye no kugerageza kugandagura Nyamitwe. Urwo nanone urwa Colonel Dushimagize yagirizwa ico kitari ubwabeho mbere n'umusirikari yakoreshejwe ageze imbere y'abacamanza yari yamenyereye ko yabesheye Colonel Dushimagize, niko uwo musirikari yari yiyemereye ko ari we yoba yarabesheye uyu Colonel. Hakaba n'urubanza rw'abagirizwa ko aribo bagerageje kwica Nyamitwe. Ivyo rero bikaba vyarabaye Colonel Dushimagize apfunzwe. Mu butungane ntibigeze bafatanya kandi bafashanya izo manza uko ari zibiri, ntibigeze banabona ko hari isano bifisanye. Abacamanza barayobewe kandi barabagoye cyane guca urubanza mu bijanye nuko guca urubanza rwa Colonel Dushimagize mu gihe bari bafise urundi rubanza ruvuga ko ico caha ari co nyene yagerezwa. Kuri ubu rero aho haheruka kandi harekura Dieudonné Dushimagize bamushize ko umunyororo wo gupfungwa imyaka 10 nkuko bikunze kuvugwa itegeko ryavuye hejuru. Muri Ntwarante mwaka wa 2021 ikigongo ca Perezida Evariste Ndayishimiye caragabanije igihano ca Colonel Dushimagize gihinduka umunyororo w'imyaka 5. Uwo munyororo yawurangije ku igenekerezo rya 18 Munyonyo mwaka wa 2021 none imyaka 2 n'imisi 10 iraheze Colonel Dieudonné Dushimagize apfunzwe atategeko na rimwe ryisunzwe. Kuri ubu rero abategetsi barabimenyeshejwe bose baca binumira. Colonel Dieudonné Dushimagize yarandikiye umushikiriza manza kizigenza wa Republika amumenyesha ko yahejeje umunyororo wiwe asaba kurekurwa nta nyishu yaronse. Colonel Dushimagize yarandikiye umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankibona nta nyishu yaronse. Colonel Dushimagize yarandikiye Perezida Evariste Ndayishimiye nta nyishu yaronse. Colonel Dushimagize yarasubiye yandikira umukuru wa CNDH Sixte Vinji Muraba nta nyishu yaronse, nta no kumusubira canke nta no kumushira muri raporo y'uwo murwi. Amakuru rero ababaje cyane ayo makete yose ari nayo kandi ariko umukono y'ikidodo c'umukozi w'ibohero rikuru rya Bubanza. Amatariki makuru ya dosiye ya Colonel Dieudonné Dushimagize. Kuri ubu rero Colonel Dieudonné Dushimagize bataziraganje yahagaritswe kuwa 18 Munyonyo mwaka wa 2016 akuwe aho yakorera mu biro bikuru vya gisirikare. Muri Ruheshi mwaka wa 2018 ibintu vyarakomeye cyane. Bujumbura bamuciriye gupfungwa imyaka 10 no kuriha amande y'amafaranga 500,000 y'amarundi. Ariko nanone muri rusanzwe mwaka wa 2019 ico gihano caremejwe na Sentare Ntahinyuzwa. Kuwa gatanu Ntwarante mwaka wa 2021 ikigongwe c'umukuru w'igihugu cabandanyije igice c'umunyororo kandi cagabanije ico gice c'umunyororo wa Colonel Dieudonné Dushimagize. Amande yaramaze kuyariha kuva kuwa 18 Munyonyo mwaka wa 2021. Colonel Dieudonné Dushimagize yarakijwe imyaka kandi yarakwije imyaka 5 y'umunyororo. Yarahejeje igihano ciwe ariko umwaka ugira urangire apfunzwe yarahejeje igihano ciwe. Ni ibintu bihejeje gukomera cyane. Ninde azotunganiriza imbazo wa Dieudonné Dushimagize? Nyene icubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye nyakubaho mushikiranganje Domine Banyankibona kuri ubu ngubu musigaye kandi musigura gute ingene muguma mupfunze umuntu yahejeje umunyororo? Hari n'ibindi rero babiriko biribonekeza nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Subwa mbere nyene ibi
bivurwa yuko umuntu nga mu gihugu c'u Burundi arangiza umunyororo wiwe akawuheza ariko akagumishwa mu munyororo kumvo zitandukanye nk'ibi biba biriko biraboneka kuri ubu rero na nivyo murashobora kumviriza yuko uyu yaciye agandagurwa n'amakuru rero mabi abayijije kudushikira tuba tugira ngo tubashitse ko biganiro vyacu vya misi yose ido nido bikaba mu nyuma zuko kuri ubu ngubu hari n'ayandi makuru akomeye cyane nk'uko twebabwiye mu fiyofunyo kubijanye n'amagara y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye nyuma y'uko reka tuyabandanirize kuri ayo avurwa kuri uyu mutambukanyi rero w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye nyuma y'uko hibonekeje amakuru akomeye cyane tugira ngo tubashitse ku yose ido nido bikaba mu nyuma zuko kuri ubu ngubu